Ego mwagiye mutubwira novuga nti byinshi bitandukanye ku kijanye novuga ni n'itunganywa y'imicafu mu bibanza bitandukanye. Fiesta niyo mwongere nk'urongoye irishira hamwe KRC ngaha mu ntara ya Gitega. Novuga ni kuri rinyono tunganywa y'imicafu mu bibanza bitandukanye, mwebwe inyishu mubona yoba ari tuje kwigisha abene igihugu ingene boza baregeranya imicafu mu ngo zabo, ibibora n'ibitabora bakabishira ukwavyo. Hanyuma twebwe turafise n'umugambi w'uko turiko turaraba ingene tuzoronka uburyo hama twinjire mu ngo z'abene igihugu tubaronse ivyo bazoza barashiramo ibibora ukwavyo, ibitabora ukwavyo. Muri ico gihe twebwe tuzoba dufise iyo tubijanye, kandi ico tuzoba tugiye kubikoresha kizogaruka kigirire akamaro abene gihugu. Apana hamwe yuko bigiye biravangavangwa vyoza bitera ingwara. Kuri bano bagenda novuga ntibegeranya imicafu, aho mwavuze muti nta bufukamunwa, amagara yabo yuko adakingiwe, hoho muri KRC abo nabo muba mubafise ko umugambi? Turabafise ko umugambi cane, kubera twama turiko turabihweza ingene bavyegeranya. Barakoresha kajya kaduga, barakoresha kajya kaduga bita shariyo kabafasha kuvyunguruza babitwara aho leta yateguye babishira, ariko ntibakingiwe nabo nyene. Twabivuze bisigura yuko tuzoheza nabo nyene tukabaronsa ivyo bijya birato bw'ubufukamunwa. Mbere wanashaka muri twebwe nyene tuzoheza hazoba hariho abazoza baravyegeranya, bazoba bakingiwe. Nuko reka nsimbize kandi kwa Eric Niyongabo, mwatubwiye yuko mu bisanzwe imicafu ikwiriye ibonekanye igatera ivaho atavyo kurindira kugira ngo amagara y'umuntu agume novuga nti akingiwe. Mwishira hamwe KRC mutegekanya yuko n'imiburiburi imicafu, kuko turabona nkuko genda bibona ubu novuga nti imicafu igenda ikugwa ku muhana w'umuntu rimwe mu ndwi. Ari ufise umuryango munini urasanga novuga nti imicafu imaze kuba myinshi cyane. Mbega mwebwe murabona yuko mwishira hamwe KRC kugenda mukuraho imicafu novuga nti nko ku munsi bizogenda bibaho? Twebwe mu byo turiko turategura mu bikorwa by'iwacu, ishirahamwe ryacu nuko benshi bashobora kuba bashyigikiye ikiganiro cy'umunsi. Iri shirahamwe rigomba kugira kurwanya ibiza n'isibe. Rero mu kurwanya ibiza n'isibe ugerageza uburyo ushobora kurwanya taraba isibe. Ziko ico kintu kizotera kizobikiza uteza kurwanya. Rero bavuze uti mwebwe mwavuze yuko navuze yuko imicafu imihana y'abantu yambara umwanya munini, tutegerezwa kwambara umwanya munini ya kugira ngo za ngwara zituruka kuri iyo micafu ziboneke cyane mu mihana y'abantu. None mwebwe mutegekanya kuzobikora mu mwanya ungana gute kugira ngo bihave? Twebwe nka KRC icyo dutegura ni uko twebwe nicyo tuzokora, twebwe nyene nicyo tuzovyikorera. Hazoba hariho abajeje kubikora, hama dushireho umwanya nuvuga nti kubw'iwacu tugomba yuko uko umwana ubonetse tuzoba tukweza dufise aho tuwegeraniriza, kandi muri iyo nzira tuzobikura ko tuzoba tubikeneye gute? Twababwiye yuko yebwe tuzoba tuje kwegeranya imicafu ngo tuyitwara yahitegerezwa gushika hama uco tubiguriza. Twababwiye yuko tukeneye dufise mu bikorwa tuzokora, turiko turarondera uburyo bwo tuzoshobora kugira kubihinguramwo ibindi bintu bishobora kugaruka gukora gufasha abantu, bishobora gufasha abantu. Tureke yuko bisanzwe ugiye kuraba ibihugu biteye imbere
ibi twita ngo ni imicafu bobo novyita ni amakere, usanga bariko barabihinguramo sinzi igihugu nko muri Mali muri Ghana niho namye ndaba aya madeshi imicafu y'amaplastique usanga avamwo amakaro burya bupave tubona bakura mu mabumba bobo barabukoresha ukavamwo ubupave bakabudana, ugasanga aya maplastique nyene barayakuramwo yandi maplastique nyene bagasubira akabironovera bikaba ayandi maplastique. Rero twebwe mu bikorwa tugomba kuzokora kugira ngo turwanye iyo micafu